cerekeye igenda ry'abigisha bigisha mu bisata bitandukanye vya kaminuza y'u Burundi. Nkuko biherutse kumenyeshwa n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi, yarandika umushikiranganje amwereka amakenga afise ko abarimu batari bake bariko baja kurondera ubuzi mu mahanga. Amakenga yanje rero naya, mwebwe ntimufise umwitwarariko ko hamwe incabwenge igihugu categuye kigashiramwo n'umutahe bakaba bariko baja kurondera kwigisha mu yandi makaminuza mu bindi bihugu, ko yambona kazoza izohava igorana mu bijanye n'ubushakashatsi hamwe no gutegura abanyeshuri bafise ubumenyi bukwiye. Mu mugambwe CNDD-FDD umwitwarariko mufise n'uwuhe? Musi cyatangwe kubazwa kera, si njyana uko kumbure hari abo muri kaminuza bagiye, hariho n'abaganga bagiye, muga murazi yuko twebwe mu nama ya komite nkuru twavuze tuti ko abarundi basigaye babemera bakabatwara no hanze gukorayo, nukuvuga yuko twebwe dufise abantu bapanze. Icokorwa rero ko kwigisha benshi kugira hazoboneka abagenda n'abasigara, niko cyanditse, niko gitunganije. Ega si saba kaminuza gusa, saba ari n'abaganga baragiye, tuvuga tuti twigishe benshi. Hariho rero urumva uvuze ngo wigishe benshi, hari bitegurwa naba rero bari mu rutonde rumwe. Murazi ko no miseze bari baragiye benshi, bari mu Rwanda baragenda mu nyuma baragaruka, n'ubu ndazi bizoshika bagaruke. Ega ikibazo kije cyo twiga ingene zogiterera umuti, mugabo uwo muti zogitorera sinaje kuvugira ngaha kuko bica mu nzego zibijejwe, bakicara kavuga bati iki ni kibazo tugitera umuti gute. Je ndakunda kuvuga nti iyo hari ingorane nk'abakuru twebwe ntitwidoga, nabivuze ntica twibira kugira umuntu ariko aroga kibira mugabo kiburukana amafi mu maboko. Ibibazo byose mweko munavuga hari ivyo ntaza kwishura, nja kuvyiga tuvyige turabe, kandi ikibazo gashobora gutoterwa umuti ku mwaka umwe, mugabo mu myaka 2-3 kwabaje gutorera umuti.